Sasa, ora bro. Sorry. Ora. Come. I'm sorry boss. Sinzobisubira. Cameraman banzuzimye basiyo kamera. Cameraman ntuzi. Nazimye turaganira. Cameraman ntuzi. Neme basiko tuganira. Tuganira bizimye. Nabanza bizimye gatonya. Basi turu. Ora sorry. Ibihuha by'iwanyu ko n'aba diaspora biki oya ivyo navyo nzi. Je ndayibaka. Cyagiruza n'umugore. Njiwe inzu ndayibaka ku bushobozi bw'iwanje. Warambiye kuba mu nzu ya mama. Ndibaza mwakabonye n'agakoni ariko ndaza ko nzoka bamunje navy'abagore. Gusa West True Story gamute. Oya urumva oya siyo kabisa ariko rero abantu benshi siwe wenyene mbajije ico kibazo. Kweki ntaririmba inkuru yanje. Inkuru yanje irahari. Ya inkuru yanje ni mwayibona. Izosumba za nkuru mwama mubonera kuri babaririmbyi bose bako ari beshera. 1 2 everybody. My name is Radio. This is MIJO Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira our hitmaker kuri micro ya MIJO Talent TV. Right now uribaza turi hehe? Twagiye ahantu kure cyane kuraba umuririmbyi ariko aravugwa kwa makuru meshi bivugwa yuko yo bari karubaka inzu kubera amafaranga y'aba diaspora ebana aba diaspora bagakoze wallahi. Cameraman tugende mze bakuzi ba MIJO Talent TV abangahanye nanye muri rupanga ntabakuru ora ko twashitse kwanza. Cameraman ebana ucungiyo kamera mze ebana habavye no kwiruka ndashye ora ko hugaye gamuta harugaye wala ariko reka tudodo. Cameraman ucungiyo kamera man ebana tuziko baza no kugurura wala ebana bakuzi ba MIJO Talent TV ebana ibintu nivyakomera no kwiruka ntabyo azi ko tuza kumuraba ariko ebana turagere bihabavye no kwiruka wallahi ko bataza none ko bataza gamwabagabo. Hola vipi sasa mzee? Safi. Ko bien? Niko bien. Meze neza? Yego. Urakomeye? Yego kabisa. Wizboy ni hari mzee? Wizboy mu muronderera ikisi. Man turamukeneye bakuzi ba MIJO Talent TV bibazo byo mu canwa turamukeneye man. Ni hari kwanza mu muronderera amahoro bana twinjire wana ni hari ni hari ola cameraman twende cameraman twende ola ni hari none mu muronderera iki kwanza turamukeneye man reso muri cyo mu muronderera reso muri umuririmbyi baca batora aho nyene umuririmbyi none turamukeneye man sawa twende bro rindira gato ya kwanza manze ndamubaze bro twende rindira kwanza manze ndamubaze cameraman reka twende reka twinjire none mwego mushaka kwinjira by force reka twinjire man reka twinjire rindira manze ndamubaze kwanza yego sawa bro nturinde kumubaza arabizi basa arabizi twayivuganye watavyari yambaye twabivuganye arabizi twayivuganye banza mugumaho kwanza sawa twende mubaze basi mubaze bakuzi ba MIJO Talent ntabyo kurindira wana twende cameraman twende bakuzi ba MIJO Talent TV wamaze kwibona twashitse mu rupango aho Wizboy asanzwe aba henu cameraman babona huduhonyoremo abahe none gamse abahe abanga gato aha nyena hola vipi sasa mzee neza murateramye bro hola mzee Wizboy vipi sasa papa bakuzi ba MIJO Talent TV ni hari hola vipi sasa mzee uko fresh hola bro toka bro hola Wizi hola bro Wizi hola vipi sasa mzee hola vipi hola vipi hola brother hola brother vipi Wizi vipi sasa bro Petio no muri wakala ko fresh Petio hola Wizi hola bro bakuzi wa MIJO Talent hola bro vipi hola wait hola bro wait bro wait hola brother wait bro reka tuyage man hola bro bakuzi ba MIJO Talent hola bro wait bro yani musoke soka wait bro wapi soka wait brother wait cameraman hola bro vipi hola hola Wizi hola vipi sasa bro ngoja ubgie basi bro hola cameraman azimyoka wait yaizimije bro yaizimije bro cameraman yaizimije man yaizimije hola
Yaizimije. Oh, yaizimije. Yaizimije, bro. Hola. Wait, hola. Hola, bro. Wait, bro. Wait, bro. Hola, bro. Tuyage, bro. Hola, tuyage. soka. Bakunzi ba MIJO Talent. Hola, baradusohoye. Hola, reka tuyage. Reka tuyage. Reka, hola. Soka sindabikene. Hola. Cameraman. Hola. Kumugana cameraman none. Hola, bro. Hola, bro. Oya sindabakeneye soka. Bakunzi ba MIJO Talent TV urabona ko batwangiye kwinjira wala ariko ntitugenda tutarosa amakuru wala. Cameraman tugende twinjire wa. Hola, bro. Hola, cameraman tugende wa. Tugende tutarosa amakuru mzee. Hola, bro. Hola. Cameraman come, bro. Tugende tutarosa amakuru wala twashize. Hola. Cameraman. Hola. Cameraman. Sasa, hola, bro. Sorry. Soka bro. Hola. Soka. Come. Soka. Hola, wait. Hola. Sikia kwanza, sikia. Okay, sikia. Okay, tuumvikane basi, bro. Wait. Okay, tuumvikane basi. Reka tuumvikane basi. Reka tuumvikane, bro. Wait. Tuumvikane basi, bro. Nacho ngine tugawe. Tuumvikane, bro. Oya wamaze kuba amaza bro. Reka tuumvikane. Bakuzi ba MIJO Talent TV. Brother. Hola, brother. Bakuzi ba MIJO Talent TV urabona ko biragoye sana kugira dukigane ariko turazagerageza ndazi biraza guca. Brother. Cameraman wabibonye? Yatari mzee. Hola, petit. Naona ko. Hola, brother. Brother, sorry sana bro. Sorry sana mzee wangu. Sorry sana baba. Kuya bro. Brother, kuya. Hola, brother, kuya basi tukanire bro. Hola, bro. Bakuzi ba MIJO Talent TV. Hola, bro. Sorry sana mzee. Sorry sana. Kuya basi bro. Sorry sana. Hola, bro. Wait. Brother. Sorry sana bro. Mimi nakuheshimiaga. Irazimisha kwanza hiyo kamera, zimisha kwanza hiyo kamera. Mimi nakuheshimiaga. Je ndabubaha ariko banza muzimyizo kamera. Basi tuyage mzee. Mani heraba mani. Sorry sana. Ani kuneguza mani nambare bien man. Hiyo bitaye kuwagi. Okay, sorry sana mzee wangu. Reka tuyage mzee. Tuyage kidogo baba. Sorry sana. Cameraman twicare tuyage mzee. Sorry sana. Ivyo bintu I'm sorry basi. Sinzobisubira basi. Cameraman banza uzimye basi yo kamera. Cameraman ntuzi. Nazimye turaganira. Cameraman ntuzi. Neme basi ko tuganira. Tuganira bizimye. Nabanza bizimye gatonya. Basi turu. Hola, sorry twicare basi bro. Cameraman twicare nga. Whiz boy. Twicare nga bro. Hola, brother. Sorry sana basi. Sorry sana mzee wangu. Sorry sana. Abakuzi ba MIJO Talent TV wabibonye ebana. Sorry sana baba. Bro, jewe urazi ikintu nanka mu buzima bw'iwanje ndanga umuntu asanga homba. Kwanza hano niri hakweretse. Je nari hazi mzee. Nenda hazi. Umuririmbyi bakuzi ba MIJO Talent TV, umuririmbyi ntashobora kuyobegwa ahantu umuntu aba. Umuririmbyi aramenyekana bro. Man, ibyo si vyiza. Gusa ikintu gusa man oya gusa nje ndababaye. Sorry sana basi. Mu buzima man busanzwe nk'ubuhera ukuntu tuba tumeze man. Sorry sana. Era n'abantu kuntu bagumuye ari urabona. Reka nacho rega umustar bro. Umustar ni so. Man wapi ibyo ni vyiza. Sorry sana. Bakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kubibona turi kumwe na Wizzy Boy umuririmbyi w'umurundi ariko arabikora fresh mwakino gihe brother. Ndafise story bro shaka tuyaga koma. Bro no so ariko gusa nuko usanze ngana. Nani wari kuma man urafise WhatsApp. Nwari kuma mga tukaganira arantu arakabari twari kuganira ameze. Okay nibizongera basi bro. No so kabisa ariko nangora ariko nimuze mu bisubire bro. Mumwe muramenya ko twego abasani turaremvye man. Abasani turaremvye apana kuzamura dusanga mu buzima bwacu mutuvumbura man. Yeah brother biriko biravugwa yuko Wizzy Boy yo bari karubaka inzu kubera amafaranga y'aba diaspora. Brother dushaka duha umuco mzee wangu. Bega Wizzy Boy ariko arubaka inzu vy'ukuri. Man je ndiko ndubaka inzu ndibaza mwayibonye gusa twabonye cameraman nijya nuko musanze gusa ndemvye ndayifise ndiko ndubaka uremvye gute kana amafaranga bivuga yuko nawe mubona ukuntu musanze iraba musa heraba ibintu musanze uraremvye kana amafaranga bivuga yuko ava hanze mzee mani
none gashahu none erega n'abariri benshi barabayeho kubera aba diaspora ni judging erega ni ibintu bisanzwe bro ni ibintu bisanzwe muzee ibintu bisanzwe ariko umuririmbyi nkawe vraiment ariko arubaka inzu kubera aba diaspora urumva ko ari sonze bro mani ivyo si none umaze kubibona kuri jewe ni benshi bama babikoze si jeje nyene nama nabikoze yego dushaka rero tubwire brother turabona ngaha ni mu rupangu niho usanzwe uba dushaka tubwire mbega iyi nzu uri kurubaka urupangu ni gwawe canke imeze gute uru rupangu gose inzu uri kurubakamo hagati urashaka kubereka inzu ariko arayubaka hagati mu rupangu mbega bimeze gute urupangu gose ni gwawe kubera kubaka inzu mu rupangu hagati uru rupangu ni gumuvyeyi wanje mama wanje nkunda niwe yampaye ikibanza ndashiramo inzu yiwanje si ibintu vyatari nashizemo agashambrete na saro kandi ivyo muzana ibihuha vy'iwanyu uko n'aba diaspora biki wanje ivyo navyo nzi je ndayibaza n'umugore njiwe inzu ndayibaka ku bushobozi bw'iwanje warambiye kuba mu nzu ya mama ndibaza mwakabonye n'agakoni ariko ndaza ko nzoka bamunje navy'abagore warambiye kuba mu nzu ya mama inzu ya bakuzi ba MIJO Talent TV abaririmba imazi ko ari so kubera abakobwa baje kumuraba aho bahitire si ico gituma bro reka ivyo bintu kubera abakobwa baje kumuraba ngo babura aho bahitira ngo niyo mpamvu yesemo kubaka inzu yiwe ku ruhande nico gituma wamvumbuye ndake uzumena niyo mpamvu dushaka kubimenya dushaka kumenya impamvu uri kurubaka inzu je gituma ndiko ndubaka inzu icambere umuhungu arafise ibihageramo arafise ibihageramo akavuga njiwe ngaha ngomba ntangure gupambana n'ivyo wanje kuko niwo guma utegemeye vy'abavyeyi kuko ari imyaka ushikanamwo ukavuga nje ngaho ino myaka ndayirengeye kuza ndarara muvyeyi ndamudodora azi nka twabasani saa 6 z'ijoro saa 4 z'ijoro ariko ufise akantu kawutahamwo ni sawa utagoye umuvyeyi wawe cyo gituma niyumviriye kubaka ako kazu yego mbega amafaranga ari karavahega mutse kutacisha ico kibazo aguma gikwepa kandi dushaka kumenya amafaranga ari karubaka iyo nzu aho yavuye none bro none we nusanze uza akazi dukora none nyamba ariko umaze imisi udakoresha amazi imisi ataje mu makonseri ayo mafaranga none kurayakora mani ego gusa ibintu vya corona ndibaza maribonye Wiziboy urako kumora agiye muri konseri ryari hareze imisi amazi imisi ataje muri konseri dushaka rero tume ayo mafaranga ari karubakisha inzu uri kurayakora gamse oya amara ndiko yabanze wemere n'aba dias arakumva uri kurabiharira wala amafaranga y'amabati ntaguha none ntumuheza amafaranga mani urenje ko numuheza amafaranga y'amabati ko ntari igisuma aba journaliste aba bantu aba mwe muzodukwegera mwebwe mwe muzodukwegera amafaranga y'amabati agwa erega arakuba uranka kwemera kuko ari imfasha naho no vyemera none rega ni ico kiunda kigarukanye je ndafise abantu benshi babayeho kubakirwa amazu bakagirirwa vyose ego rega naho no muronka njewe niyo ngwa nabi oya kuko ndacidandaza ndacara umusore ego nivyo ngwa nabi aravyemeye abambusa bavyemeye abakunzi ba MIJO Talent TV no muririmbyi Wiziboy ariko arakora fresh afise n'indirimbo shasha yakoreye kwa Hot Mix on the beat brother reka tukore ku ndirimbo yawe kwanza bro bega indirimbo yakubera ko wese mukwita ari rya zina mse izina rya gute mbege iryo zina mwarimenye gute ko ya ndirimbo yawe shasha nawe ntayo irya ndirimbo shasha ndayizi kuko narapostinze nyinshi ndaza nashize za Instagram Facebook byose ndibaza marabonye post ariko indirimbo sinanditse ko izina nagize video bambe nanditse video izina ry'indirimbo izina baseka ndayitoborere kwino TV wanyu ubimenye indirimbo yitwa ndanyugwa unyugwa kubera iki none rega twe ngaha kwisi tunyugwa na byinshi imana none sasa wowe yari nakubonye uri kurabembereza aka kademu rega we nakubonye rega ucunyugwa nujya mudemu wawe ujya mudemu wambonye ndiko ndabembereza nageze ukubonega nanje najewe naho ndumuvumbuzi gusa nuko je atavyo vyuma nje ngendana umvise yigize umuvumbuzi okay mbazi bazo reko yigize umuvumbuzi jewe reka mbenje ndakubaza bro wa musi duhurira hariya mu kinama uri kurabembereza akademu we sheri mbabarira byari bigenze gute indega mota we narakwiboneye bien rero nje utuma ino ndirimbo nayiririmbye ndanyugwa abantu bose baranyugwa none uhoro kunda kunyugwa niki jewe ntasinyugwa bro tura microphone yawe byamunaniye sinababwiye umuntu wese nijiwe aha nanje umara ati nkubite freestyle bica binanya mze kwanza wanatubeshe mze tukenda freestyle brother baby girl kunchuniga ko nkubwiye ko nkukunda baby umviriza urukundo rwanje baby ndagukunda baby ndagukunda baby girl so beautiful girl nakupenda paka siku ya kalenda moyo wangu nilikupa wewe nilikupa kile nachotaka oh baby jagala mukwano nipe love nikulove unishike nikushike baby kwantako
Mimi nikigande wala. none Baby kwanta ko bisigurika. Baby kwanta ko. Erega mani. Ngo baby. Abaririmvyi. Ngo be. Oya urabo. Baby kwanta. Baby kwanta Ko ko. bisigurika. Cyangwa yaririmbye byatazi nka. Jesse no shobora kuririmba. Jesse no shobora kuririmba. Sinoshobora kuririmba ico ntazi. Urumva? Kwanta nkorako. Urumva Jesse no shobora kuririmba ibintu ntazi. Ni urumva ko kwatako n'ikigande tuzokimenya. Ego urumva ndiko ndabwira umubebe nkorako. Urumva ibintu vyuko kuko hajya turi muri East Africa bro. Tuzigeza kuririmba ibintu byumva abantu bose. Mu Burundi uyakumva indirimbo kubera z'ikirundi, muri Tanzania akumva w'ikiswahili, muri Uganda w'ikiganda akumva. Turacanga muri East Africa turacanga. Ego kugira abantu bose bumva ubutumwa. Ego bamwe bararimba indirimbo ugasanga bariko barimba true story. Mbega Wiz ntari kararimba true story yiwe ati ebana brad eshi bacabivugisha ngo nayarise kubera ngo ibintu mbona kandi ari true story. Gusa wese true story gamute. Oya urumva oya siyo kabisa ariko rero abantu benshi siwe wenyene mbajije ico kibazo. Kweki ntaririmba inkuru yanje. Inkuru yanje irahari. Ya inkuru yanje ni mwayibona. Izosumba za nkuru mwama mubonera kuri babaririmbyi bose bako baribeshera ko bagahimba inkuru zitarizo bakaja ku maradi bako barahimba udukuru tutarito. Jero muzobona inkuru ya nyayo. Inkuru y'ukuri. Mwumve avuze ati babandi bahimba inkuru atari. Mbega abo bantu bahimba inkuru atarizo ni bandi? Niba bandi bahimba stories zitabaho bakazana amafoto y'abapeti bagatereka ko baciye kure ko bakazana nk'umupeti yambuye impuzu yatabutse ku nyoko ati ko ni story yiwe akakoresha amafoto y'abandi. Iyo nkuru nje ubeshi n'abaririmbyi cyane. N'abaririmbyi abo baririmbyi ro bagira izo ngeso nje siko nzobigenza nje nzozana inkuru ya nyayo. Abo baririmbyi ni bandegamo. Abaririmbyi abaririmbyi bafata ngo bagafata ifoto z'abana bambaye butura zatabutse bakavuga ngo bavuye kure. None baba bashaka gushika kwikwanza. None gasha icambe. Impamvu bagira kujya wewe basa ko ari iyi. Impamvu bagira kujya baba bashaka ko tubabone ko bavuye kure. Wewe ova kure gute? Ova kure gute twarabonye ukuntu umuziki wawe utanguye. Canke mu bamushaka baba bashaka sponsor. Canke baba bashaka sponsor. Neza cyane. Abwo aba journaliste ico nco ndabashimira mufisa amahide menshi. Ukivuze neza benshi baba bakeneye ubu sponsor bugenda butandukanye bakiyambika impuzu zatabutse. Ukacibona umwari igamitse hajya ko ndakenye ndaremvye. Uraremvye uri kurakora ama video y'ama miliyoni gamari. Abo baririmbiye dushaka tumenye ni bande. Abaririmbyi niho beshi batabaza mbega ni bande. Abaririmbyi sishimye kubavuga ngaha. Me ikintu gusano bahanura. Wa muririmbyi we huri ukazuragira ubwo buntu bw'ubushobize bwawe kujyamya hajya watabuye impuzu kugira uronke baba wo mani biwe baguha amahera. Iyo ngeso uyirekere ngaho. Iyo ngeso uyirekere ngaho. Mani kajya nagakona inzoba mukajya sinzu ko sigaseke wiyema nagakona inzoba ndabayemwo nzoza ndabatumira twirirwa hajya duterama tujya tusangira ivya sasi. Mu kuyinjira ko nambona inzo bayinjira bakagira gafete mbega tuzoza kuri fete cyane. Ico gihe nzobatumira mu Get TV online nzobatumira mushiki hajya kwanza twinjire inzo shaka. Mujye n'ubugari ga murakeneye kujya ubugari bwa Wizboy. Turakeneye cameraman wavyumvise. Ebana buragira umuhogo wasa turakeneye kujya ubugari bwa Wizboy. Nibaza ebana tuzo natwe gabasha. Cameraman urabizi ko tutisondeka walayi. Ya Wizboy eka tugaruke ku ndirimbo yawe nshasha brother. Mbega indirimbo ushaka kwishika hemze ushaka kubutumwa buri mu ndirimbo buzoshikira abantu. Iyo ndirimbo ntakubesha mani. Iyo ndirimbo si jeje nyine nayiririmbanye. Ndafise undi mugenzi twayiririmbanye. Ariko indirimbo ni gwawe. Ego indirimbo ni gwanje. Ego ariko sikuvuga ni iri ku ruhande gwanje kuko uburyo n'uwo muhungu turanganya twatanze uburyo bumwe twese twara. None indirimbo izoja kuri YouTube channel yanjye. Indirimbo izoja kuri channel yanje kubera nje nubasho YouTube yanje irakurikiranwa nje indirimbo izoje wanje. Ego bisigura ko indirimbo izoja kuri YouTube channel yiwawe kubera ariwe ufise ama views menshi. Bisigura ko ujya mujama izokwanka kujiwe kubera adakurikirana cyane kuri YouTube. Ego bivana na YouTube bitari monetize ndashobora kumubwira nawe shirako kuko YouTube yawe itaraba monetize abazungu barakwemerera indirimbo yawe ishireko. Gusa nka tobwe ziri monetize basaba ko ari twe bambere dutangura kuyishirako. Ko nka nje nkujya munga ntanze kuyishirako ndayishize kuri YouTube baca banyandikira nibishoboka. Urumva rero bisaba abari nje nzotangura kuyishira kuri channel nujya cashirako. Ego kuko nje bizomufasha. Kuko nje nayishirako ura kwizoduga ama views rega ko iga views urayihembegwa amani. Iga views nija ko ibiya gusa. Kuko kugira ngende guhembwa ajya amahera ni makujya sinye baradutora tukagenda kurotira twese. Ego ni indirimbo mwaririmbye muri babiri mbega hagati yiwanyu mwebwe babiri ninde yarondeye uwundi? Warondeye uwundi nuwo muhungu yandondeye. Yarandondeye. Sigura ko yaguhaye akanya.
yarandonde oya ivyo sishimye kubivugira ngaho ivyo nibanga cyangwa uri muri babandi bitwa banzisabira oya sinabona hari bita banzisabira mutama sikomeye ariko wamubibona ko hari abaririmbyi musigaye mwitana ngo bamwe ngo ni banzisabira cyangwa nawe uri nzisa shanje cenda ibona kumbe bahora bambwira ko ufise amajambo menshi wewe so wari ukora muri wakawaka bakunzi ba MIJO Talent TV hari abaririmbyi basigaye bita bagenzi babo ngo ni banzisabira ukabona amapost ngo nzisabira ugasanga umuririmbyi mugenzi ngo yamwise nzisabira oya mani je ura n'umuntu tukorana amakorabo mwiki gihe mfise korabo nyinshi ukazo umuririmbyi yandise kuri stati yiwe ko Wizboy yanyisembye ko cyangwa nje namwisembye umuririmbyi azubaye karabesha azubaye kararondera kiki zitabaho kandi nanje ndi mu underground mu bandi uraza ugiriye kiki wanje uburi kuribesha ko naho ushika wotumugirira kiki kuri bande bajya bari hejuru nabundi nze kuvuga amazina ego yaho ugira kiki kuri nje umuntu azogira kiki ko nje namwisembye iyo kiki ndibazi zomugwisha hasi nizomuteza imbere ego nico tumaronje korabo ujya uwo mutipe yarandondeye uwo mutipe yari bwakore video yarandonde Wizboy ndakene dukore igikorwa kimeze neza je ndakene tuce dukorana video je nzokwemera tukora ibishoboka nje kuko yararyohewe gusa rero hari ikintu kibabaje gituma iyo video no bitarasohoka ari ikintu nashimye kuvuga ngaho kuri TV online o twarimbanye yaragize ingorane rero ingorane yagize ndibaza ni muri party de muzoza kubimbaza ndababwira ukuntu vyagenze turi kumwe muzobona yagize ingorane ikomeye cyo tumijya ndirimbo tutavuye twisohora kwanza turindiriye kwanza ibintu bigende neza amere neza kire cyo tusora indirimbo ego nk'umuririmbyi nka Wizboy uri kurateba guha ibintu abafanzi muvuze ati indirimbo irahari ariko ntiturayisohora mbega ntubona yuko abafanzi uri kuri abanyoteza muze mane sindiko ndabanyoteza kuri abanyoteza ariko barashaka ikintu gishasha ejo cyangwa ejo bundi barabona ifoto ndi ya foto ya video bashaka indirimbo kabaye ifoto apana si foto yi video ya kera iyi ntarasohora oya ni yindi shasha ro nagiye gushutingira hano kuri muzokibaza hano tukiri ngaho nyene wagiye gushutingira hano kure warajabutse canke meze gute oya sini ndakwivuga muzoyona muri bamwe bazana indege bavuye bakavuga ati bazanyisha gose yuzuye indirimbo mbega we wajabutse za ndege z'ibipu we wajabutse apana nunze neza za ndege z'ibidesari migate oya nje sinzokoresha indege y'igipu abande bagize bakunzi ba MIJO Talent TV ati bamwe bakoresha indege bande bakoresha indege z'ibirimbyi bafise inzogezo zo kugira ama montage gusa montage sigari bra bakakoresha indege y'ibipupe indege igahagarara ukabona igipupe kiri ngaho abo noye makatwinde kwa bavuge none gusa hari yizi bro ureke yongeso kuzura koresha indege z'ibipupe ari yumva umuntu areke kuzura koresha indege z'ibipupe koresha genda ari ama sponsor man none MB data na ndege yakoresheje none byamutwaye iki genda hajya ku kibuga c'indege usabe sponsor bagushirira indege hajya apana gushama montage hajya ugashira igipupe hajya ko ni indege uri kurakoresha uri kuratumara amazi ivyo mubireke ego bisubire babireke gukoresha indege z'ibipupe ivyo nibibaho ni indega moto oya uwo muntu simaka ninde oya onyene bakuzi ba MIJO Talent TV muvuge ba umviriza reka afate microphone uhuri hose wewe wakoresheje indege y'igupupe uri yizuka yitereka hajya genda hajya kuri araba je naragiye kuri Trebeka mani tugiye kujya ikiro ari umuntu yari yaracinze video sininze kumuvuga izina uwo musanino bandiko ndamuha promotion ni kuvuga uwo muririmbyi twagiye hajya tubona iki boss kiraje ni abakene gukora hajya ku ndege kuvuga c'indege nje ndumuntu uze nyaho mujira waho dukore ni muze ntereke indege ni muze acama ni muze dutereke indege hajya tubashootinge mukore ariko nkaca mbona imbwa zajya ziraje zikoresheje indege z'ibipupe reka iyo ngeso jajya ukivuga c'indege bakugire sponsor yo kuza murashira ama video y'ibipupe muri video muratumara amazi sijenda bivuze nde mwamubonye ni Wizboy brother reka twigarukire kwanza brother tumera nk'abasozera mzee wangu akajambo kanyuma ku ndirimbo yawe shasha mbega bitege iki kitari mu zindi ndirimbo wakoze imbere bitege irihe hinduka bro gusa abafanzi banje ikintu no basaba binjire muri channel yanje ya YouTube bagire subscribe na comment na ibintu byose birakenewe mugire subscribe ugira umuzo w'abambere kurubona ico gishasha iyo ndirimbo izo imeze bien indirimbo ifise amasanamu ya bien
twakoreye mu bibanza bimeze neza muzoyibona n'indimbi zoimeze neza yego benshi baraza bakavuga ati mwitege ibintu bimeze ariko babizana ugasanga eba ni so yego njemo nawe giuzane umunwa nko wababa si nk'abantu bise ko babiri mani boy bako babiri mbega ko ni biri mani boy gamani ko biri mani boy none gamani oya reka ndakubaze mani nico kintu ngomba mvuge none gute mukereya ko biri mani boy twese turababiri mani none gashato bwe hoza umuntu akavuga uku abaririmbyi mwese abaririmbyi bavuye ku gatumba babiri mani abo babiri mani musubire ku gatumba urona bujumbura umviriza bujumbura nta muririmbyi numwe yosiga na Mr Champagne yosubira iwawe muri Kongo ikirenge yogenda ariruka ku muri Kongo n'ugwa amaguru urumva rero na vya birimani twese turababiri mani yapana uzamura ko birimani boy ivyo ni biki twese turababiri mani bro uyu nyene niwe yotangura kugenda twinjira hajya twese ko tugende birimani rero urumva mwari mutu none we ntiwemere yuva basi uyu nyene yavuye birimani niho navuye kwera inje ndimvukira abasha yari ya kugatumba kandi kakure kugira wipakize basha ndagutanga amahero ndakupakira brother reka tugushimire brother kubona waduhaye time ukemera kuyagana MIJO Talent TV ndakubwiye ati big up sana tumera nk'abasoze rero akajambo kanyuma ku bafans bro ikintu ushatse gushimira abafanzi banje nuko gusa baguma bankurikirana kuko ndikunda bona message nyinshi muri page yanje ya Facebook with boy ndikunda bona message muri Instagram ndabona aba followers bako baragenda baduga amanda shimira n'abakobwa bako baragiragiza kunkurira ama challenge ubandanye mukora ama challenge with boy iziga challenge zanyu ziko zirafasha Instagram ya with boy kugira nk'aba followers benshi rero ndabasavyeho muri hose abakobwa cyane no bakurikirana mugire ama challenge menshi cyane uganda yuzuye Instagram nk'aba followers nkaca nshimira abafanzi banje bankurikirana mugwe munkurikirana ibikorwa n'ibishasha amaro tuje ko abavumbuzi nabo bavumbura bakansanga ho sorry abakuzi babyo cyo turangiza walahi ntibibagire kuja kuri YouTube abafanzi banje ja mwabavumbuzi TV rikiritanga MIJO Talent TV ukore subscribe umva ni talent arimwe aga talent mugafatire yo TV rikirateza abasanyi MIJO Talent TV nkatobwe baririmbyi subscribe uranka to abaririmbyi turi hasi no TV rikiragerageza kubaduza komeza ugo rukundo ko kuza muraza mudusapotinga mukaduduza kuko izi TV online zaje kugira twereke ko turabaririmbyi kugira mutuduze uronda savye abafanzi banje injira mwino TV gire subscribe muri benshi kugira MIJO Talent TV tubone turi benshi thank you so much bro na comment zwanyu zirakenewe ari kintu tukeye mutugosore bavyumvise mse abakunzi ba MIJO Talent TV wamaze kuvyumva genda kuri YouTube channel ya MIJO Talent TV ukore subscribe kugira ngo uzurabona byinshi nimwebwe boss bacu nimwebwe dukorera wowe wabikoze big up sana wowe tarabikora genda ubikore we love you so much you the best yeah